ya inkuru y'uno munsi rero kwipanze nuko imeze. Ndagusavye unyumvirize urambwira yuko ico uyu muntu yakoze ari ciza cyangwa ari kibi. Iyi nkuru ni mugenzi wanje ariko ndazi kaza kuyibona ko bizahugenda kose, arabizi ko anabibwira n'abantu ibisanzwe. So n'umuhungu yavutse nk'abandi bose, aravuka afise mama na papa, mugabo ageze ku myaka 7 mama wiwe agira ikibazo, aragwara, arapfa. Amaze gupfa nkuko bimeze, nkuko abandi papa bose benshi bakunda gusanga bameze, aravuga ati jewe sinshobora kuhata umundi mugore mfise, arongora umugore wundi, umugore agira kabiri. So umugore araza aba mama mushasha mu rugo, ariko nawe birashika aravyara. Amaze kuvyara hatangura kubaho kutumvikana hagati y'abana, usanga akunda abana biwe, wa muhungu aramwikawusha ntamukunda bivanye nuko avuga ati suwi wanje kandi uwo mwana asanze ngaha, namwe murabizi. So arabayeho mu bwo buzima, ageze ku myaka 14 15, umuntu amaze kuba adolescent, rimwe bagashaka kugwana na mama wiwe. Uwo mama yari yamubereye mukase, hama induru ziraba, ahitamo kuvuga ati jewe ndavuye muhira ngiye kuba muri famille, aja kuba muri famille, naho biranka, arazi ko ibintu bitaba bimeze neza muri famille. So agaruka muhira, agarutse muhira arabaho mu bwo buzima, ariga, araheza humanité, aja muri university. Naho nyene uko vyari bimeze byari bigoye, kuko yarabwira papa bati nshaka amahera y'ibi, mama wiwe mukase nawe ukumva uvuga ati amahera yose ariko arakoresha ibi nibi, ukabona byataye. So amaze kugera kuri university yarize, yiga hanyine mu gisagara ca Bujumbura. Maze kwiga bimeze nabi, apanze bamurihira inzu, bya bintu byo gufatikanya iki, ya telefone papa we ati papa nungikira amahera yemeze ukuntu bakamurukira inkica n'ikiza. Yarabaye ubuzima byataye. So jama agira mwaka wa kabiri, amaze kugira mwaka wa kabiri aja muri deuxième session. Yagiye muri deuxième session, icyabaye n'igiki, yarakoze deuxième session. Hanyuma ikibazo cyane cyo gukora deuxième session, arakora, ariko arakora, mugenzi yicaye inyuma aramubwira ati bana jewe byanse, ndungikira ndabigenze gute, ndungikira agapapuro. Mujama avuga ati njampeze. Arakora examen araheze, aca musigira brouillon. Amaze kumusigira brouillon, aca arisohokera arigira. So murakomeza. Amaze kugenda asubira iwabo kwera avuye mu gisagara ca Bujumbura. Yarahejeje deuxième session ashataha. Amaze gutaha, papa wiwe yari yarunganije agira magaze yaradandaza. Amaze kubadandaza avuga ati umuhungu wanje rero fatashe reka aje kudandaza. Yari kumwe n'umukozi, akavuga ati yagende kumufasha. Amaze kugenda kumufasha, mukase acagenda kubwira umukozi bakorana no mutipa ati iba amafaranga ndakora ikintu kubigenza, we ntibaza kugufata. Hanyuma ngabo baratoye amafaranga. Amaze kuyatora, mukase n'uwo mukozi bapanze idiri, amafaranga barayivye. Maze kuyiba, bagiye kwaza umukozi agize ati bana je imyaka nari maze ngasi nari bwahombeshe, ati ahubwo uyu muhungu wawe wazanye ngaha ashobora kuba rero yatwaye, korana ni umunyeshuri avuye ku ishure n'ibiki afise inyota n'ibiki. Abizi nyene mukase nawe avuga ati bana nivyo nyene urya muhungu n'ubundi yarasanzwe yigisuma, yasanzwe yiba. So ingene vyabandanije, se uravuga ati jewe umuhungu wanje nashobora kunyera miliyoni 6, izwa kumufungisha. Mutipe batangura kumurondera, bamurondeza igipolisi, arahunga ava muhira, arahunga abajana amafaranga natwaye. So umujama ubuzima bumera nabi. Muri uyo mwisi rero bariko baramwiruka ko bamuhiga, niho bafisha ku ishure ino, barafisha baca basanga ngo yarayobewe, bamukubise sinzi ngo ni pendene cyamvuze. Bacambwa ati byagenze gute, ariko abaza ati no byagenze gute. Akasanga wa mugenzi wiwe yasigira gwa rupapuro ngo arabire ko baramufasha. Amaze kumufata bamubwira ati njya guhebura yankakumvuga, baca muri liste baraba ikritiri ibyo bisa, baca bamubwira ngo yayobewe. Abariko abo kwishuri baca baratelefona se ko arasanzwe bamuza, bamubwira ati ga muhungu wawe bamufasha literatisha. Ibyo byose bica bihurirana n'ubuzima yarabaye. Baca bati umusuma no kwishuri byamunaniye, amahera yanje yose namurihiye ategeza kuyandiha.
umva mukase akaca ashiramwo inguvu ati bana uyu muhungu yaratubesha no kwishura nko vyamunaniye amahera yasesaguye Bujumbura ifoko yo ayari. So mujama ubuzima buranka kabisa, aravuga ati ndapfuye. Papa niwe ariko arampiga, amuhigisha igipolisi ashiramwo n'iperereza kugira bamufate. Abizi yuko umuntu Imana ishatse kumukiza ari uko bigenza, acahura n'umubosi avuga ati je nshaka umukozi wo kuja gukoresha muri Zambia. Bahuye n'uwo muntu avuga ati nta mukozi mwodonkera, avuga ati ari umuhungu ahari kandi nta n'ivyangombwa afise, ati je nakimwe nzomutwara. Aramutwara, amaze kumutwara ubuzima ntibwari bworoshe, hariya arashika hariya bana vyagenze neza cane. Acaja mw'ikambi, agiye mw'ikambi arabizi yuko Imana yama ikora ibitangaza, acaronka famiye ngo bandika abantu mu buryo byo kuja hanze, baca bamushira kuri yise kwera kumutera kumugira akagongwe. Ati umuhungu adafise famiye, baje kumuti no muri Zambia, byanse ko ataha ni wabo riko se yagiye kumuhiga. So acaronka akaryo aja muri Canada, Musa ari muri Canada. So nyuma y'igihe rero papa wiwe yaje kurwara, wari ingwara ikomeye, musaba yuko bamugira operation. Ama baca batangwa kurondera wa muhungu amaze kumva amakuru ko yagiye Canada, bavuga ati papa waragwaye bimeze ukuntu kwandi kuva ico gihe ntibigeze basubira kuvugana. Umuhungu ico yakoze yafashe ya mahera yose, ya mahera yo kwishure bari bamuriye kwishure nayandi bavuga ko yivye, aca barungikira aca babwira ati ari naye ndabafitiye ideni mwebwe nivyo saba kandi muzose no kondonera. So uruhande rwawe umuhungu yagize neza cyangwa yagize nabi? Ishobora